Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho buri umwe wese atwumviriza aherereye ndagarutse nihuta cane ndabazaniye inkuru ikomeye cane ibabaje kandi iteye ubwoba ni inkuru y'urupfu rwa ministre Bugaga umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru ngaha mu Burundi ni inkuru ikomeye cane rero aho ikiziga ciwe gihejeje gutorwa ni mu gihe kandi yasanzwe imodoka yapfuye benshi bati none yoba yishwe canke nisanganya ukuri no kuhe ndahejeje kuronka rero amakuru akomeye cane atari kwivumbi ni mu nkunde kandi munyemerere yabankurikiye gatanu kuri gatanu ndabashitse ko iyi nkuru ariko nagira ntangurane n'aka kareresi mu nyuma tuhave nanone tubashitsa ko idonido ry'ibi n'ibindi bitandukanye none abatanguye kwagiriza urupfu leta n'ibindi bitandukanye vyoba ari ibiki mbega bamuhoye iki ibiriko biravugwa ukuri nukuhe mu muryango niki babivuga ko mu nkunde tubigarukeko ni mu nkunde kandi munyemerere iyi nkuru yatanguye mu gatondo ko kwigerekerezo rya 16 kwezi kwa kane mwaka wa 2026 aho umushikiranganje rero yarayitavye Imana ariko benshi bati none yoba ari isanganya canke ni kujya iyo himirije amatora ibara rya marigwa mu Burundi naganda yibutse yuko ari mu gatondo ko kuri no musi wa kane genekerezo ni rya 16 uko nempejeje kubibabwira nk'igihe c'isa zibiri aho umushikiranganje Gabi Bugaga mugabo yaramutswa ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru yatowe ikiziga mu modoka yiwe neza na neza aho bita mu bigazi vya Kivoga nibaza yuko beshi muhazi ni kwibarabara rija ibubanza ni mu ntara ya Bujumbura amakuru ya mbere rero avuga ko muri rino joro ryake uwo mushikiranganje yoba yagiriye isanganya muri iyo modoka yiwe ari mu rugendo yari wenyene mu modoka ikiziga ciwe cari kiryamye ku ntebe ya chauffeur nagira murahejeje kubibona kuri iyo video ntanguje imbere y'ivora niho nyene yari yambaye rero ikabutura n'umupira imodoka yiwe yari ihagaze neza hama rero none benshi bati none ryoba ari isanganya ivyo ndaza kubigaruka kuko mpejeje kurondera amwe mu makuru aturuka mu bagenzi hariho n'ayandi aturuka mu bihangange aha rero biragoye cyane kwemeza ko ryoba ngo ari isanganya risanzwe uravye uko ikiziga cari kiryamye mu modoka nkuko vyemezwa n'abatari bakeje bahora ari abagenzi biye amatoza rero yimbitse arakenewe cyane kugira hamenyekane ko atabugize ngo bwa nabe bwoba bwihishije inyuma y'ugo rupfu none ukuri nukuhe ibiriko biravugwa nibiki murantunga nagira iyi nkuru ndayinjiremwo hama nimwicare ngaha hama ndabashitse ko iyi nkuru abagabo irateye ubwoba naho beshi muri buhave mwiyumvira vyishi bitandukanye ariko ubunyene nagira ntangure nibaza ututubazo nawe nyene unkurikiye igipfungu ni cinshi nkuko amwe mu makuru nkura mu muryango abivuga amwe nkura mu bagenzi abivuga umushikiranganje yageze hano gute mwijoro mbega umushoferi wi yarihe ikiziga ciwe cicaye mu modoka umuryango wuguruye ukuguru kumwe kuri hanze none yakoze isanganya yuguruye umuryango w'imodoka yoba yapfuye ariko agerageza gusohoka canke baramwishe baza guteka ikiziga mu modoka ibintu ni vyinshi uyu munsi biriko biravugwa ni vyinshi ubunyene igipfungu coco kirabandanya kuboneka mw'ivyo bibazo rero umuntu arashobora kwibaza ati none bigenda gute kugira umushikiranganje agende wenyene atari kumwe n'abajejwe umutekano wiwe hama rero umudereva wiwe se bimeze bite ko uyu mugabo bisanzwe biboneka yuko hatiyunguruza nyene agira umudereva wiwe asanzwe amwunguruza igihe abashaka kugira ingendo zitandukanye nkuko twaba tubibona kuzindi ndongozi zitari zike aha rero nkuko mwabibonye mugabo biraboneka yuko yambaye ikabutura bishatse kuvuga ko aho yaragiye hose atari mu rugendo rw'akazi ubwo ntacishije inyuma y'urupfu rw'uyu mushikiranganje yarajejwe kumenyesha amakuru Gabi ico niko kibazo gikomeye uyu munsi abantu benshi bari kubaragaruka uravye rero ingene imodoka yononekaye imbere ariko umuntu akaba atagikomere na kimwe afise birateye ubwoba kandi birimwo nanone ukuvyumvira ko vyinshi hakabonekamwo n'igipfungu vy'ukuri yoba yahitanywe n'isanganya canke yoba yishwe ikindi rero c'ingenzi nimba vy'ukuri ari accident
ko mbona ata airbag yigeze yuguruka. Murazi yuko umuduga nk'uyu nyene iyo bishitse hakaboneka isanganya airbag ni akantu nyene kaba kari muri vola y'imodoka, hama rero iyo habonetse isanganya gaca kuguruka mugabo kakaba gashobora guprotecta umuntu nyene atwaye ico nyene kiriko kiramunguruza, ariko ntayigeze yuguruka. Urabona yuko vola bisa naho bisanzwe. None ese yoba yari ifise ibibazo, yoba yarasanganye ibibazo biri personnel canke vya politique yarafitaniye n'abantu? Hoho ninde yoronka inyungu mu rupfu rwiwe? Ivyo ni ibintu vyinshi ushobora kwiyumvirako. Nagira ndabibutse yuko ibi vyose naho bimeze ukunyene igipfungu coco ni kishi kandi kirabandanya kwibonekeza. Uyu munsi ibiriko biraba bifise insiguro nyinshi. Imvuga kuri uyu munsi biragoye cyane yuko zishobora kuronka amahoro, zishobora gutuza, zishobora guhabwa ikibanza gikomeye. Mu minsi heze nagira mwarumvirije ujya mushikiranganje ajejwe ikiga ca leta Dr. Alain Ndikumana ariko aratabaza asaba yuko bomukingira kuko hariho abipfuza kumugandagura ngo kuko yavuze ukuri, hashira ukuri ahabona kubijanye n'ibibera muri Anagesa, ibibera muri Fomi n'ahandi hatandukanye. Nagira ndabibutse yuko rero iyo ibara ririko riragwa ukunyene haba hariho ibintu bitangaje cyane biba bigira bibe. Narijya himirije amatora hoho muzokumva abantu benshi bariko barapfa nkuko mumenyereye. Nagira mwarabonye ivyabaye za 2015 za 2020 iyo hagira habe amatora abantu batangura gupfa mu Burundi. Ivyo vyovyo nibaza yuko ari ibisanzwe, muramaze kubimenyera kandi muramaze kubibona. Ikindi rero gikomeye ahanyene nkuko nariko ndavuga nti none ntinde okungukira mu rupfu rwiwe, iyo nyungu nyene iyo bironka ivuye kuki? Mbega hoba hariho ibibazo bitandukanye vya politique yarafitaniye n'abandi bantu? Abantu batanguye kudomwa ko intoke ni benshi, abariko baradomwa ko intoke ngaha sinobadondora kuko iyi nkuru turacayikora ko amatoza yimbitse kubijanye n'igipfungu kiri muri uru rupfu. Hama rero nibaza yuko abajejwe iperereza nabo nyene batanguye kugira vyinshi babikoze ko, ariko ni inkuru ibabaje. Amakuru rero ava mu muryango asigura iki? Mu muryango bari mu gahinda gakomeye, hariho n'abatabasha kuvuga bageza kumva iyi nkuru. Hama rero abandi bati umwiheburo ni wose mu muryango hugaga kuko nanone apfa yari umuntu yari afise vyinshi amariye umuryango. Ikindi naco urupfu rwiwe rurababaje, rurimwo igipfungu. Gushika ubu nyene nta kuri kuraboneka vy'ukuri, ariko biboneka yuko n'abantu bo bamwishe bibaye bishitse bikaba ari ubwicanyi bwabaye. Mugabo vyoboneka yuko abamwishe nyene nta experience bafise kuko babikoze nkuko batari basanzwe babikora. Hajya rero umuntu yahora apfa bikaboneka yuko ushobora kuba nyene ari urupfu rwoba rufise ahandi rwaturutse, ariko dufatiye kuri ibi nyene turiko turabona duca dusanga abantu babikoze bo babikoze nabo bariko barihuta cane, hari ikindi kibanza bategezwa kujamwo. Gusa birababaje cane kubona umuntu azopfa afata ingiye ikomeye cane yo kugandagura umugenzi wiwe. Si ibintu mugabo umuntu yovuga ati ni ibintu nanone bizogira ico bibamarira, kuko hajya baraheza bakagutuma ukaja kwica umuntu bidatevye nawe nyene bigahera ugapfa. Sinzi umuntu yavuze ati jewe ngaye imbwa izonsangayo. Nibaza yuko atari nje ndabivuze, hariho umuntu yigeze kubivuga. Ibi rero bitanga ikintu gikomeye cane, ni icigwa gikomeye cane. Bitanga n'ikindi kintu muri ubutegetsi bwa CNDD FDD. Bica bigenda bite rero iyo bishitse ukunyene? None leta iraza kubivuga ko iki? Ubwo gushika ubwo nyene nariko ndatunganya iyi nkuru aganda abwire yuko atakintu na kimwe leta yari yabivuga. Ido nido rero ni kuri YouTube, kuri Facebook hoho nagenda abwire yuko aka gace nyene ariho nakagarukije. Hama kuri YouTube niho nyene inkuru iri bubandanirize. Ndabwira yuko kugira ngo ishike ko raba ufyonde kuri iyi commentaire yanje ya mbere iri ngaha, hama canke ufyonde kuri ako kalinke nyene kari musi ya titre y'iyi nkuru.
karava kagushikana rero ku kiganiro cose ido nido ku rubuga rwa YouTube turi kuri Humura Burundi TV. Umuhoro wonyene ugushitsa amakuru akomeye cyane atari ku ivumbi. Iri sanganya rero bibaye koko akaba ari isanganya ho barimwo igipfungu, none bibaye vyabaye ngombwa yuko yicwa bica bigenda bike. Ibihanganye biriko biradomwa ko urutoke ni vyande. Inkuru rero irabandariza kuri YouTube, nihugurure aho nyene hama urahava ushika kuri YouTube. Abadukurikiye kuri Facebook kugira muronke inkuru nk'izi nyene murasabwa kugira suivre hama mukibuka gupartager mu magroup atandukanye. Na rero abadukurikiye kuri YouTube no kugira ijambo s'abonner canke subscribe, hama nawe nyene ntibibagire gusiga icumviro ciwawe ingene wumva iyi nkuru muri komante namba urikiye kuri 5 rero wibuke guhoza nanone uyu muryango nkuko natwe nyene kuri Humura Burundi News TV duhejeje kandi dusubiye guhoza umuryango w'uyu Ministre. Imana ibukomeze muri ibi bitoroshe uriko uracamwo. Nanone isi niko bimeze uyu munsi, birakunda ejo bikanka, kandi nanone mubandanye guterera ni vyiza cane muri iyi si turi abagenzi.